Ayo mabomba yahora ashikana amazi kw'ishure shingiro hamwe n'ishure ryisumbuye rya Mwarusi muri zone ya Muhweza yapfuye kuva mu mwaka uheze w'ishure w'2024 ushira 2025. Isoko ryacu mu bavyeyi barereye kw'ishure shingiro rya Mwarusi ababazwa no kubona abajejwe intwaro ataco bariko barakora. Ni mu gihe abana babo bategekwa guhagarika ivyigwa kugira ngo baje kuvoma mu ruzi bita Musagara rusanzwe ruri muri ako gace. Abavyeyi turatangazwa n'agacerere k'indongozi twitoreye. Kuva mu mwaka w'ishuri uheze amabombo yari kuri ayo mashure yarapfuye. Rimwe ryubatswe n'ishirahamwe amazi wota hamwe n'irindi ryubatswe na Caritas. Ubu abana tubona bahitana indobo baja kuvoma ku mugezi uri hafi y'iryo shure, tukabona yuko umwimbu w'abo bana uzohava uba muke kubera ko batakaza umwanya bagiye kuvoma kuri uwo mugezi. Ayo mazi asanzwe ari mabi niyo abo banyeshure banywa bakongera bakayakoresha mu gusukura ubwiherero hamwe n'amasomero. Uyu muvyeyi akagira impungenge ko abo banyeshure bashobora kuhandurira indwara ziterwa n'isuku rike. Ayo mazi yo muri uwo mugezi ariyo abana banywa bakongera bakayasukuza. Ikindi naco nuko atagikozwe ejo canke hirya y'ejo ivyo bibondo vyacu bizohava vyandura za ngwara zituruka kw'isuku rike. Tugasaba yuko indongozi zofata mu ico kibazo kugira ngo tuzitire tutaronerwa. Ahamagawe n'uruganda rwa radio RPA Radani Butoyi, umukuru w'umutumba wa Mwarusi yemeje ayo makuru, akizeza ariko ko mu minsi ya vuba iyo ngorane ijanye n'amabomba yononekaye kuri ayo mashure izoba yatorewe umuti.